umubwiriza w'ukuri n'umuntu akunda abantu afise umutima w'impuhwe. Umurongozi dushaka nuwo ababarana n'abababaye ntihagire ico abamarira. Abandi barabamenyera ukabamenyera bikabuko. Umubwiriza w'inkerebutsi ubateza imbere igihugu nuwo rero agerageza gufasha iyo migwi cane cane. Umuntu akiri muzima arumva ikinya, akumva ikigongwe, akumva biranse munda, agaheza akitanga wenyene kugira inyishu iboneke. Benabo nibo bemera no gupfa, benabo nibo bemera no kurara ubusa, benabo nibo bemera gukora mu mufuko bagatanga n'ivyabo, abandi bireko barondera n'ivyabo boro bongereza mu vyabo. Dukeneye ababwirizwa b'inkerebutsi bakunda abantu. Enda duhinduke. Ego uyu mwaka uheze hari aho vyanse, uyu mwaka uheze hari aho vyagenze nabi. Igihugu nticiyubaka, igihugu baracubaka, nticiyubaka, nticiteza imbere. Harya ibintu biruzuye muri kino gihugu, haga imitima, haza imitima. L'intendant fidèle avisé agwana inyungu y'abantu kugeza aho yiheba, ashira imbere igihugu akiyibagira. Turakeneye abantu bashira imbere igihugu. Mubwiriza w'inkerebutsi ntarundi ibintu, ameze nk'uko duhejeje kuvuga, ntasubira kubirunda kuko aguma abona ababikeneye. Kandi bariho no mu ijambo ry'Imana handitse ngo ntibazigera bahera. Ibihugu bitera imbere kubera hari ababwirizwa b'inkerebutsi batiyegeraniriza kw'ibintu. Ibintu ntivyongereza ubuntu, ibintu bigabanya ubuntu, ibintu bitutura vyaza umutima w'umuntu, ibintu vyaza umutima w'umuntu. Buno Burundi buriko buratujana tubona ingeso nziza ziriko ziratakara turorera, ibintu bisigaye bisumba abantu. Erega abasuku abarundi ntibariho ku bwacu, nitwe turiho ku bwabo. Muze tubasangize ivy'Imana yahaye Burundi. Umubwiriza w'inkerebutsi nuwo asiga izina ryiza nabiciye ku masonga. Umubwiriza w'inkerebutsi agamburukira shebuja, agakora ibigororotse, agatanga karorero keza. Mbega hariya mwewewe ukora burya woba akarorero abarundi bofatirako ko ari wewe babona. Burya abantu bogira ukugira igihugu cokira. Ko mbona abarundi benshi bari inyuma yawe bogira kurya ugira, twoshikahe, twoherezahe. Burya nibona ko dukeneye uburorero, nibona ko dukeneye abo dufatirako, nibona ko abana bagikura bakeneye barabirako. Muri buno Burundi none ninde tuzorabirako? Ninde tuzoragutanga akarorero? Ninde tuzovuga ngo raba naki ingene yagize? Iki gihe turimwo kirageneye ko gisiga uburorero, ko gitanga uburorero abana bakura bazovugirako, bazofatirako. Imvugo yawe n'akarorero ku gihugu, ingendo yawe n'akarorero ku gihugu, akazi ingene ugakora n'akarorero ku bakozi. Mbega uburorero burihe? Izina dusiga nirihe? Iyo page uri kurandika yanditse kwiki? Yanditse mu ndome zimeze gute? Yanditse kwa yahe majambo? Hari abana basigaye bidogera ingeso mbi z'abavyeyi babo. Papa n'umusuma, papa n'igikoko, papa baramufunze kubera yivye. Iki gihugu oya. Hari abana bategwa isoni n'abavyeyi babo kubera ingeso mbi bafise. Uwo mwana modere afise niyihe? Modere azorabirako niyihe? Hari abana basigaye mu miryango bategwa isoni no kuba naka ari wo mu muryango wabo. Ndamara nibutse ko naka ari wo mu muryango iwacu. Birababaje kubona abantu bategwa isoni nuko wowe uri mu muryango wabo.